ushima kuduhisha kwanza niki wanyegeje inyuma yawe? Nola, ndashaka kumenya ibintu by'agatabo. Mawuje, ivyo gatabo ni inkuru ndende cyane. Uko mbona sinigeze ngiriba kugikorerwa n'abavyeyi banje. Uwo muvyeyi hejeje kunyereka niwe yandeze arangeza hano ngeze uyu munsi. Yankoreye buri kimwe nta na kimwe atampaye. Ariko mu nyuma niho naza kumenya yuko atari mama wanje. Narabuze ngene no bimubaza kubera ko natinya kumubabaza. Ariko umunsi umwe aza kubinyibwirira. Iboro nayo. Mama ni sawa? Nora, Sawa? urabizi ndagukunda cyane. Gusa mbabari ariko naguhishije. Gusa ntunyumve nabi. Kukigurisha ni wari umutima mubi, ahubwo nanka kubabara. Jewe ni papa wawe. Ntabwo turi ababyeyi bawe bukuri. Twaragutoye turakurera. Naho bitari binyoroheye. Urabizi nawe kuko ntiwigeze muhuza. Kuko nigeze gukunda. Gusa ndashima Imana ko nakureze ugakura. Ako niko gakayi twagusanganye umunsi gutora. Hariho amazina y'ababyeyi bawe n'amazina yawe y'ukuri. Ndagusabye gufata uzokabike neza. Gashobora kuzogufasha guhura n'ababyeyi bawe mu gihe baba bakiriho. Kandi umunsi ubyumvira kuva ngaho kaja kurondera ababyeyi bawe. Nta kibazo uzogenda. Uruhushura rufise ndaruguhaye. Rero ako gatabo narakabizi. Igihe nicagera nkahura n'abavyeyi banje niko kazomfasha kumenyana nabo.
Ayi. Aline, karibu. Ko muntu umenguje ushavuye uri niki? Abe. Uzi wa mwana wacu Pasi yako namwiboneye. Umwana wacu Pasi wamubonye? Vyemeye nivyo namubonye. None wamubonye nyene ndakubaza. Ari muhira. Karibu. Neri, ubandanya gutubu. Ubu meze neza ndashima Imana kubera mu mutwe meze neza kandi ubu n'ukuguru meze neza ndashaka gutambuka jenyine. Sha, musanganya ryanyu twari twagize ubwoba. Imana mwijira ishimwe ko yabarinze. Nivyo gushima Imana kuko niyo yahabaye sinzi ko ushobora kuhajya ahantu ushobora kuharokoka ariko Imana yarabikoze ndahava ndi muzima. Imana ishimwe. Byari biteye ubwoba cane. None urondera papa gatahari? Oya. Siwe narinje kurondera. Papa wenda abizi ko atawuhari. Ahubwo nanje kurondera Nora. Nora? Yo bari ngaha. Ego ni hari. Good. Mumamagarira. Sawa ndamumagara. Muhiri wawe? C'est pas possible. Abe niho vyizera. Iki gihe cyose twari tubana mu nzu kavyonze ko ari umwana wanje. Nkaduga ruguru ngaje kumuhiga kumbe ndamusize mu nzu. Ushatse kuvuga iki? Sindi kuna gutahura. Abe. Ujye mukozi wanakora muhira yitwa Nora. Niyo mwana wacu. Fise n'ubwoba bwo kuja mu maso yewe ndamubwire ko ari je muvyeyi wiwe. Kuko iki gihe cyose ashobora kuba yadushavura yibaza ko twamutaye. Aline, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ujya ivyo ukeka ushobora gusanga atari navyo biri muri we. Nora ko wicaye kure yanje. Ngo wicare ngaha. Nora. Ndabizi usubwabo bwo kumbona kubw'akahise kanje nawe. Ushobora kuba wibaza ko nje kugira nabi. Ariko nashaka ndakuremesha. Ico ntago ari cyo kinzanye uno munsi. Nashaka kubwira ko nakubabariye. Nari cyane nditahura ndiyumvira ku by'akahise. Sanga ko kubijya ibintu byabaye kubera isanganya. Ego byarangoye kwakira. Ariko mu nyuma nyene byaje kumvamo ndavyakira. Ubu meze neza ndashima Imana. Ikindi kandi gukomeza kugushavurira ntago byogaruka ngo bizure umugabo wanje. Nabuze umugabo wanje nakunda. Sishaka no kubura ifura yanje ari weweho. Mama nukuri urakoze cyane. Urakoze uvyumve ko ndagushimiye ibintu bwira mu mutima wanje. Inyuma haje tutandukanye nanje sinigeze ndonka amahoro. Nakomeje kubaho mbabaye
nukuri natoye itiro gake naguma ninyagiriza icaha numva yuko bibatse ko ari je noba narishe papa ariko Imana ishimwe ko abahisemo kumbabarira. Nakomeje kuza kenshi muhira kugira ngo ndagusaba imbabazi nkasanga sihuri. Undi munsi ababanyi bambwiye yuko usikaye uza rimwe mu mwaka ndacika intege ndababara. Undi munsi nari ngiye ku isoko mbona umumama yarutse imodoka mbona menga murasanza ndiruka nibaza ngo birakunda ko ndakubona sanga si wewe. Mvyumve yuko nari ndagukumbuye kandi nifuza cyane gusubira kuyaga nawe muvyeyi wanje. Nanje nishimiye kubona nyuma y'imyaka myinshi. None warakoze. Ego gusa nawe ntusaza mama. Kuva nkiri umwana ndakubona ungana gutyo nyine. Nora nawe uracyatwenza nka kera. Aje numuna ko nagiye. Imyaka sha yanjanye. Ego agasura ko kagumaho. Kagumako ariko nibisigura yuko imyaka nayo itari kiragenda. Kuba ni pressure. Asha nengukumbuye cyane. Nanje mama waje. Nenda kubaza. Igihe cyose yabaye iwawe. Warigeze umufata nabi? Oya. Nimba utigeze umufata nabi. Ukamufata nk'umwana wawe. Ndumva n'uwo umuvyeyi wiwe. Ndakusaba akantu kamwe. Nyambira. Merci. Mama ndagukunda cyane. Nuko. Ndakunda cyane nanje. Amanora. Se. Aline yari yambwiye. Aline yambwiye ko uri umukozi wangaha. Nibyo canke yarambeshe. Biba vyaragenze gute kugira wisange uri umukozi wo mu rugo? Nyuma yo kuva hajya muhira ubuzima ntibwigeze bunyorohera na gatoya. Naragerageje nakoze ibishoboka byose. Nakubiswe kenshi mwibarabara nahigeze no gufungwa. Badusanze twaryamye mu rupangu rw'umuntu wacu baza ko turabasuma. Niho baje kumpakaza ngaha. Ariko ni sawa. Tubanye neza. Please, geza nutumendira sivyo? Ayo yose namakosa yanje. Nakabaye narakumvise nk'umuvyeyi wawe, nakabaye naragutahuye nk'umwana wanje nareze. Hako nyine kubera ishavu nasanze nafashe imyanzuro itari myiza. Kubw'ivyo rero mbabarira. Iyo bari bishoboka nk'iyo bari ngaha nari kuvugana nabo, kuko mava ngenda ku mugoroba tukagenda tujanye. None ntabahari ntosiga inzu yonyene. Ariko ntacu nzogaruka vuba mu Rwanda sinzosubira kuhateba kandi ingaruka sinzosubirayo. Kamuzo cugaruka twibanira. Subire tubane nk'umwana na mama. Nakotse. Sivyo? Nakotse. Kandi nubwire kibazo. Nakotse. Hama reka ngende nitegure. Sima bisanga indege yansize. Tuzasubira. Sivyo? Okay, merci. Hama mumbwirire niriko nagiye. Mumere bye. Sivyo? Sana ndavuze ndaguheke. Yeah. Nola. Gusa rero abereke nako ndatahura. Umwana wanje bamwibiye kwa muganga. Kandi bamwibanye agatabo ko kwa muganga. Kandi na nubu namuhonanye agatabo kwa muganga. Ninyandikira muri aho gatabo, ninyandiko y'umuganga yandikiye ico gihe. N'amazina ari muri aho gatabo, n'amazina y'umwana wanje. Ariko kica kinangaza no kubuntu wamutoye acambira ngo yamutoye imbere ya portail. Nanje nkaba nzi neza ko umwana wanje namutaye kwa muganga, bamwibiye kwa muganga. Bica bikomeza kumucanga. Ndumva bitoroshe. Ntivyoroshe gutahura. Nora! Nora! Oui. Ngwan! Nora nikuti changa tuvugana. Ni sawa? Umeze neza? Ndakubaza. Mama naragaruka. Wapi? Ntawe ndabona. None kamaze umwanya munini nagiye kandi nkaba ndamubona. Nawe usanga ari ngaha hafi. Komera yatambaye vya hatari ngaha hafi. Twaje namundi namuhutse. Wa mu telefone. Oya. Usanga ari akanyini hafi. Benora. Ko yasohotse umenga ntameze neza. Hari ikibazo nyabaki?
burya ntameze neza oya burya arafise ikibazo nta kibazo je ndamubona ariko yasohotse atameze neza usanga rero babagore bo ngaho mihana bamupayo abagore ntuze yakubara ko baguma bavuga urusaku ujya nawe ntakunda urusaku usanga nk'ubu ari jari munyimba abona yatevye usanga ari nko ngaho uza kumva bariko batera induru mabuja ntuzi ko adafise sawa ariko umeze neza ariko ameze neza basi iminwa Meri Passion. mabuja iryo zina warikuye ni jewe hari ari ni mama wawe uyu nawe ni Abel niho papa wawe ndagusavye urabizi ko ndakubaha mabuja urabizi ko ndakugamburukira umbwira ivyo ushaka vyose ariko ntuvuge kuvyerekeye abavyeyi banje je nta muvyeyi mfise ndamaze kuganiza je ivyo abavyeyi ndakubwira ivyo abavyeyi kubera ko ushaka kungirira nabi kweri okay mwabonye ko nakuze mwabonye ingene nsigaye mpagaze mutange kuza kumbesha mbwira ko muri abavyeyi banje imyaka yose mbaye ngaho kuko tutari bwigere bivuga Passion ibyo nacu vyamarira igihe nawe uri mu cumba nagiye mbona agatabo kaya gatabo ndakubona ko amazina ndagenda ndirukanga ndamumenyesha Abel ndavuga ati wa mwana wacu twamubonye ndakwinginze sinshaka kumva ivyo bintu ngo papa wanje ngo si mama wanje maze gura n'abayisikoro benshi urabizi wenyine aho twahuriye je mbayeho narigorewe ndi ngantuje nta kintu nakimwe utambwira nkore byose ndabikora urazikatana kimwe urambwira nkore je sinkora ivyo bintu byo gushaka kunzanira ngo mama wanje ngo sinzi ngo papa wanje ivyo bintu biza kugufasha ikatari kunkomeretsa mu mutima gusa ushaka gushika ko kimabuje Passion ibyo uvuga ndavyumva ndiko ndumva uburemere bw'ayo majambo ndiko ndumva n'igikomere ufise ku mutima kandi ndacakira ariko nanje umenye ko ufise igikomere ku mutima naragusengeye amajoro n'umurango umutima wanje niwe wacitse intege namwe nizeye ko umusi n'umusi nzokubona okay uri mama wanje imyaka yose nabayeho ntisetse warurihe nyimba uri mama wanje urazi ibibazo maze kugira ngene bingana urazi jewe amagogo maze kugirira kuri iyi singera ngana uri mama wanje bimenye ubunyene gute kandi imyaka yose maze ngaho kutigeze ubimbwira kuri mama wanje aho ugomba kundandaza sinzi urose ico kigabo usanga ugomba ukibwire ngo je ngo kintu ariyo kintu je ndi umwana wawe hehe jewe je ndi umukozi wawe byo kuvuga ngo uri mama wanje je nta mama mfise je namaze kubwira ko mfise mama jewe hari umunsi numwe ndakubwira ati mama wanje n'uyu uwo Passion narakurondeye ko nshoboye nako nakoze nagiye ruguru kuronderayo nja kwa muganga abona ko burinda kurondera ndakubura nabajije abagenzi mbaza ababanyi mbaza abantu bose numva ko baba bakuzi bazi histoire yacu ndakubura agatabo Adeni yagutoranye kariko amazina y'umuhungu wacu n'imyaka ni yayindi niko gucanza mu cumba asanga ufise agatabo ngiye kuraba asanga ni vya bindi nyene nca ndabona neza ko ari umwana wacu niho guca nirukira kuraba Abel genda umenyeshe ivyo nabonye Yemere nivyo nareka nakubesha kubera kuri iyi saba escrow bamaze kuba benshi kweri kubera iki simeze gutya warondiye ibintu ufundikanya ubwegerekeranya ngo sinzi ngo arine ngo sinzi nde kugira ngo ushobore gukomeretsa umutima wanje je mbayeho naragowe kuri ino si je none basi kubera iki navutse jewe je nta muvyeyi mfise ivyo byo kuvuga ngo uri mama wanje nukuri nturi mama wanje ndagusaba mabuja urabizi dushaka gushikako nanje ndabizi dushaka gushikako ndabizi dushaka gushikako wari kumbwira ibindi bintu byose nkabikora reka pana kudendekeranya ibintu dendekeranya ugenda kuzana buzana kugira gusa ngo ndandaze ko bico gihe sinangiye kubona umwana wanje nanone ndacibaza haje umutima wanje wuzuye agahinda kuva ico gihe yangumye mu mutwe nibaza haje nibaza basi nimba hari ko ameze neza Chérie Chérie tubivuga neza
bijya mbona n'ibiki Sheri, uribuka wa mwana nigera ko nabuze? Umwana? Yego. Okay. Rero nagiye gusanga ni Nora. What? Basia. Kuba turi kuri dutahura birumvikana. Ivyo mama wari kurakubwira nivyo. Kandi kuba utabitahura biratahuritse kuko igihe kihaciye ni kinini cyane. Ariko ivyashitse nta ruhara ubifisemo na twebwe nta ruhara tubifisemo. Ni ingorane zadushikiye. Dusanga nyene turatandukanye. Ariko ubu hari hageze kunezerwa kubera tusubiye kubona umwana wacu. Sivyo? Twe ntiturabaye sikuru turi beza kuri wewe. Turagukunda kandi. Mva nakubwira mugabo. Je sindakuzi. Ndabizi cyane kwijana ko nawe utanze. Ivyo mushika ko mama mushaka gushika ko namabuje ndabizi. Nyimba ugomba kunda gukorera wondondera apana kuza mumbesha ngo muri abavyeyi banje. Je nabayeho ngowe nta kintu na kimwe ntarakora ngaha kwisugira ndabikuno ushobora kumara na kabiri. Ubu naho nigiriye ahantu nditurije nimereye neza muraje mushuriranye ngo muri abavyeyi banje. Uyu mukozi wo ngaha Nora. Oya. Kuri nashingenda kwabere ndayimumenyesha. Turaza bya tuvyo bishinora. Ariko Nora yanse kuvyumva nirizo nzire turimo. Ntabwo ndi kubyumva neza. Si uvuze uyu mukozi wo ngaha uyu Nora. N'umwana wawe. Hama rero bikaba bimeze bite? Turiko turabimwumvisha ariko narabitahura naravyumva. Ntabwo dusubire numva kumenga ko araharira. Masyo. Semeri nivyo ko aravuga. Oya ndekura sivyo.